Corilac yatanguye itariki 24 z'ukwicumi 2010. Murumva ko vuba izoba ikwijije imyaka 13 iriko irakorana n'abenegihugu. Rero yatanguye gukorana n'abarimyi b'umuceri, abo barateye imbere ku rugero rushimishije, mbere aho bamwe baciye baba n'abadandaza uwo muceri canke bakawugurisha ku bandi nabo bakawudandaza. Abo bose rero twagiye dukorana, mbere yahavuye ikorana n'abenegihugu bose uretse ab'umuceri. Aho rero aho igeze irakorana n'abadandaji, irakorana n'abanyamishahara, irakorana na ba bandi bose bakora udukorwa two kwiteza imbere, bamwe baja mu migwi, aborozi nabo nyene tutabashize inyuma. No kuvuga rero mu vyo yirata iramaze gushika kure cane, kuko yatanguriye ngaha i Bujumbura, abenegihugu ibasanga aho bakorera ivyo bikorwa vyo kurima, ariko ubu yaciye igenda irugurura amashami atari make kugira ngo ishobore noneho korohereza abanywanyi bayo bakorana mu bisata bitandukanye. Aho tuvuze mu burimyi, ubworozi, ubudandaji n'ibindi bisata bitandukanye. Aho turamaze kugurura ishami kuri Kotebu, turamaze kugurura ishami kuri Musumba Style, turamaze kugurura irindi shami mu Nyamabere hariya ku Muzinda, turamaze kugurura ishami mu Kamenge kw'isoko, turamaze kugurura ishami mu Kivoga mu Rutana, turamaze kugurura ishami Ingozi. Rero hariho n'ibindi twokwirata vyinshi cane, na cane cane twagiye tubishiraho mu kugira ngo tworohereze abenegihugu mu bijanye no kuziganya no kuguranana. Aho ntitwosiga inyuma bwa buhinga umunywanyi ashobora kubitsa amafaranga canke akayabikuza aciye kuri twa tumashine bita POS, tumwe uba dukoresha adutemberana, hama usanzwe ari umunywanyi agakora ivyo bikorwa vyo kuziganya no kuguranana bimworohereye. Kandi turamaze gushika mu province ashika 18 tubifashijwemwo n'ubwo buhinga bw'utwo tumashine. Aho ntitwosiga inyuma, aho mu 2018 hagiyeho igisata twise Corilac. Ico naco aho dukorana na Ikora bifasha umunywanyi kubikuza amafaranga yiwe ari kuri konti muri Corilac, akayashira muri konti ya Ikora, akaca agenda ku mwaja wa Ikora akayabikuza, canke naho akayakura kuri konti ya Ikora akaca yashira kuri konti yiwe iri muri Corilac, atiriwe arafata amabisi canke atiriwe araturira ibitoro vyiwe aho aba ahagaze hose. Ivyo rero nivyo twoshobora kwirata cane, na cane cane mbere tutibagiye ko abo dukorana batwishimira.